Leafy TV Burundi. Murahawe ikaze kuri AppTV Burundi Online TV on social media platforms wigiye kuba amakuru ni inganzi nziza bisanzwe cyangwa se ushobora kumwita KIB256 UG of course amakuru tugiye kubaha amakuru yerekeranye n'intambara. Murazi ko tubaha amakuru yizewe anonosoye ava mu isi yose, igihugu kiniki habaye iki byose tubahereza kuri iyi mbonesha kure yanyu ya AppTV Burundi. Uyu munsi tugiye kubaha amakuru yerekanye n'intambara iri kuba muri Israel na Iran, amakuru y'intambara ziri kuba muri Burusiya na Ukraine cyangwa se Congo na M23. Reka tutangurire kuri Israel na Iran. Ku munsi wa kabiri Israel yagabye ibitero by'indege ku masiteri ya gisirikare muri Iran byatwaye ubuzima bw'abasirikare 12 ba Iran nk'uko byemezwa na CNN. Iran nayo yaciye yishura irungika imishwarara 3 mu buseruko bwa Israel. Bivugwa ko yaguye hafi y'igisagara ca Ashdod. BBC ivuga ko ibi bishobora kukwega ibindi bihugu mu ntambara yo mu karere. Ayo yari amakuru yerekeranye na Iran vs Israel cyangwa Israel na Iran. Reka tubahe ayandi makuru yerekeranye n'intambara ya Ukraine no Burusiya. Uyu muri konverizani zamwe nk'isanzwe muri gukurikirana AppTV Burundi Online TV on all social media platforms. Amakuru atangwa na BBC avuga ko Uburusiya bwagabye igitero c'indege gifise ubushobozi bwa hypersonic ku gisagara ca Kharkiv gisuka mu bibanza by'abanyagihugu. Ukraine yishuye igaba ibitero ku birindiro bya gisirikare i Volgograd mu Burusiya. Umuryango w'abibumbye ONU uratangaza abasivile barenga ibihumbi majana abiri bamaze guhunga bava mu gihugu ca Ukraine. Ivyo bikaba biri gutwara isi ahatemba. Uravye ibiri muri Ukraine n'Uburusiya, ibiri Iran na Israel, tugiye no muri mu karere ka Afrika M23 na Congo. Tuke kubatindira naho tubabwire ibiri kubayo muri aka kanya. Mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, abagwanyi ba M23 barasubiriye kwigarurira ibice bikomeye muri Rushuru. Biravuga ko Bunagana iri mu maboko y'inyeshyamba, kandi UNHCR cyangwa se HCR ivuga ko abasivile barenga 6,000 bariko barahunga. Umuryango w'abibumbye ONU urasaba ko habaho ibiganiro vuba bwangu. Tubahe andi makuru ajanye n'umuryango wa G7 bisigura ibihugu by'ibihangange ku isi bigize umuryango wa G7. Inama ya G7 ukwemera kwa ko bayaha Ukraine. Inama ya G7 yabereye mu Butaliyano yarangiye uno munsi, aho ibihugu bikomeye byiyemeje gutanga amafaranga arenga miliyari 50
ariko ugiye guca Ukraine. Televiziyo y'Abanyamerika yitwa CNN ivuga ko aya mafaranga azokoreshwa mu gisirikare kubungabunga ubutaka n'inkunga ku basivili. Reka tubahe andi makuru yerekeranye na politiki. Donald Trump avuga ko Biden yateje intambara muri interview yahaye Fox News. Trump aheruka kuvuga ko iyo aba ari ubutegetsi y'ubukoloni yari guterwa na Irani, yari gutera Israel, yagirije John Biden gukura Amerika mu rugamba rw'amahoro. Mwakoze kumviriza Up TV Burundi, mukomeze